n'irya mutima mweranda. Amen. Mpagaze iruhande y'umusaraba wa Yesu w'i Nazareti, umwana w'Imana nzima yigize umuntu. Nitwikirije amaraso yiwe y'igiciro ntangere, umuco wiwe uransaze. Ndahamagaye amaraso y'umwagazi w'Imana ngo ankingire yongera akingire abari ngaha bose. Amaraso yiwe naducyorore ibicumuro byacu byose. Amaraso yiwe nadukingire akabi kose. Nadukingire ibitero byose bya sekibi n'inyoshambi zose. Amaraso ya Yesu natwikire n'umuryango wanje, abagenzi banje, inshuti zanje, inzu yanje, ivyo ntunze byose n'ibinyega byose. Mutima mweranda natwikirize inkinzo y'ububasha bwiwe butananigwa, nagaragaze intsinzi ya Kristo muri kino kibanza. Natuze shetani ite yomoke, yongere abohe imitima mibi yose, ayibuze kwiserura no kudurumbanya, maze ibyo tuza kuvuga no gukora byose tuvyoshwe kandi tubikoreshwe na mutima mweranda. Mama Yesu, kubw'izina ryawe ryeranda cane, kubw'iteka rya Bikira Mariya mweranda cane, no kubw'igisabisho c'aberanda bose n'ic'aberanda abavunyi bacu n'ic'abamarayika barinzi bacu, dukingire ibiduhanamiye byose hamwe n'ivyago byose bituruka ku mitima mibi. Bikira Mariya natunyegeze mu mutamana wiwe w'umugabekazi w'abamarayika, natwinjize mu ntsinzi ya Kristu Yesu yazutse. Mikayeli mweranda mumarayika mukuru, natuvune mu ntambara, naduhagarikire ya shetani mbiyo ye kudutsinda. Imana niyiganze iyake ububasha bwo kugirira nabi uwo wese ari ngaha. Ndambaye ibigwanisho vy'Imana ngo nsinde imitego ya shetani, ndikenyeje ukuri, ndikwije ubutungane, ngo ntambukane ishaka ryo gukwiza hose inkuru nziza y'amahoro. Ndambaye inkofero y'ubukiriro, mfise inkinzo y'ukwemera, kugira ngo mbashe kuzimya imyamirurumba ya sekibi. Nitwaje inkota ya mutima, ari ryo rya jambo ry'Imana, ngo nsenyure ibirindiro vy'umwansi shetani. Ndadugije amaboko ngo ninahaze kandi namarire Imana yanje. Ndambariye urugamba ntambukana ubutwari nka Dawudi, atana mu mitwe na Goliyati, kw'izina ry'umwami w'abami Yesu Kristo nyene intsinzi avyagiye ku ntebe y'ubwami bwa Data. Nico gituma kububasha natoranye bwo kuba umukristo, n'amavuta meranda nasize mu busaseredoti nkavukana na Yesu Kristo, no kuba umwigishwa wa Yesu, ndababujije mwebwe mwa mitima y'amashetani, mwebwe mitima ihumanye, guhogora no kuvugira mu muntu n'umwe mu bari ngaha. Iri koraniro nariragije mutima mweranda wenyene ngo abe ari we arirongora.